Ndikumana igihumbi 1982 n'ishengero Eglise Messianique Raison des Âmes ryo mu Kinindo riri mu gisagara ca Bujumbura ryasozera igikorane c'inyigisho zo kujana ubutumwa bwiza. Igikorane ciswe MURIKIRA AMAHANGA Mission 2022 cari kimaze imisi 3. Past.Adrien DIRIDIRI asanzwe arongoye iryo shengero aratubwira idico ikorane hamwe n'ivyigwa bikuru bize. Twari dusanzwe dukora ama conference cyangwa ibikorane bifise intumbero zitandukanye byaba byo gukomeza abakristo cyangwa byo kubatera intege ku gukorera Imana, ariko iyi yari dasanzwe kuko twumvise womenga turakwiye gusubira kwibutsa abakristo abo turi kumwe nabo tutari kumwe ko ubu ibyo tuvuze byose birashobora gukurikirana n'abari kure, tubibutsa icyo Yesu yavuze. Ni kuvuga mission y'ishengero. Tumaze rero iminsi turi kuri icyo gikorwa cy'igikorane cyo kwigisha abantu aho bari, twacise ngo MURIKIRA AMAHANGA Mission 2022. Nuvuga ngo ni mission yo kuba itara yo kumurikira abantu aho ugeze hose. Abantu barize kumenya mission icyo ari cyo. Icya kabiri kwari kumenya ni hehe ubutumwa butarashika, kuko ibiharuro biragaragaza yuko igice kinini cy'isi kitarashikirwa n'ubutumwa bwiza. Icya gatatu kwari kumenya kuva bitanguye byagenze gute kugira tugeze uno munsi muri kino kinjana. Pastor Emmanuel Ndikumana mu bigishije nawe aravuga igituma isi ikeneye ubutumwa bwiza hamwe n'abahamagare kujana ubwo butumwa bwiza. Igituma amahanga akeneye ubutumwa bwiza nuko amahanga abantu bose batamenye Kristo Yesu, uko ijambo ry'Imana ritubwira baba batakaye, baba barazimiye, kuko abantu bose barondera ikintu kibagarukana mu murongo, bakarondera hirya no hino, mugabo inzira nimwe gusa nkuko biri bivuga, Yesu Kristo niwe nzira, niwe kuri, niwe bugingo. Ico gikorwa Imana yakijeje ishengero ryayo, ishengero ry'Imana muri rusange, tutavuze ngo aba canke bariya, abo bose bizera Imana, abo bose bakiriye Kristo Yesu nk'umwami n'umukiza wabo, ni ukuvuga bari mu ishengero ryiwe, nibo bafise igikorwa cyo gushikiriza abataramumenya ubwo butumwa bwiza. Naye Pastor Emmanuel Sayimana mu barongozi b'iryo shengero avuga ko kamara izo nyigisho zogirira mu itunganywa ry'igikorwa cyo kuvuga ubutumwa bwiza basanzwe batunganya. Ikintu ca mbere coco nuko byabaye nk'inzamba, haba kuri twebwe nabo twari twatumiye, hari abakozi b'Imana, hari abarongozi, hari abari mu nzego zitandukanye z'ibikorwa by'Imana, bavuga butumwa abadiakoni. Ni kuvuga ngo byabaye nk'inzamba ikangura umwe wese, ku buryo rero tubona uruhara rwa twege nk'abarongozi mu buryo twari dusanzwe dutunganijwe ibikorwa ko tugiye gushira ingufu nyinshi cyane mu ivugabutumwa ry'amazu canke amaserire, hamwe no mu ivugabutumwa ryo mu madepartement abasanzwe baba bajejwe iryo vugabutumwa mu mabarabara, ku mashure, kubatera ingufu kugira ngo bakorere ngaho, ariko kandi no kongera gufasha ugwaruka rwacu hamwe n'abandi baba biteguye kugenda kugira ngo bige ibikenewe, hamwe bagiye bakava ngaha ntibibagwe ko giturumbuka, babe arabashobora gukora la mission. Mwomenya ko iryo shengero rya Raison des Âmes rimaze imyaka 15 ryemewe n'amategeko.